yatijwe muri equipe ya Aston Villa aza kubavunika mpera za Zarko uramutse amaze kugaruka yemeze neza cyane duhera wonyene bwana Landry ukugaragara kwa Marcus Rashford Myimenyerezo ya equipe FC Barcelona ataratangaza umukinyi wa Barcelona na Manchester United kumbuga za itaratangaza ko umukinyi yiyunze na equipe ya Barcelona konizanyo cyo bari kiba mu binyetso bitwereka ngo Barcelona yari ishashe Marcus Rashford gusumba abandi bakinyi bose ya ku bumugabo witwa Marcus Rashford no munsi atarakorerwa ibipimo vy'amagara muri equipe ya Barcelona atarandikwa ukabona ngo ntaritwa umukinyi wa Barcelona vyemewe yakoze visite medicale ku munsi waje mugabo hasigaye ko yerekanwa tangazwe officiellement umukinyi wa Barcelona yerekanwe officiellement anandikwe mu rutonde rw'abakinyi Barcelona zo kwifashisha mu mwaka uza ivyo bitarakogwa mu myimenyerezo y'ino munsi mu gitondo umugabo witwa Marcus Rashford yagaragaye ari kumwe n'abandi bakinyi nuvuga ngo bazofashanya cyangwa sanzo muri equipe FC Barcelona ivyo nibinyereka ngo Barcelona yaronse Marcus Rashford mushashaye canke Manchester nako umwana yitwa Marcus Rashford yinje muri Barcelona yishashaye ahubwo ikintu ca mbere biza kunyereka je ndaraba nkavuga ngo umwana yitwa Marcus Rashford yaraburabujwe kuburabuzwa kwa Marcus Rashford ariko umwana equipe ya Manchester United ni umwana wa academy ya Manchester United bugida kunze kuramura abana nuvuga ngo bibihangange muri no myaka nka 10 dofatire nganye uza gusanga ari umwana Marcus Rashford na Max na Scott McTominay aza kugaruka rero bana babiri nka Garnacho ndetse n'umwana yitwa Kobe Maino bari babonetse mwino minsi hafi mugabo no munzu umwana yitwa Marcus Rashford yabaye talent igenda yari gufatwa nka ba Vinicius Junior wanashaka kanabarenga kuko yari afise niveau iteye ubwoba ndibuka i Manchester United yari ifise Romero Lukaku beri na Paris Saint-Germain umwana kwa Marcus Rashford yari umwana ateye ubwoba afise niveau isumbi abamba pe hafi mugabo kuburabuzwa kwa Rashford uburongozi bwa Manchester bwabigizemo uruhara inyubako za equipe ya Manchester zabigizemo uruhara mugabo no munsi Marcus Rashford atijwa kwa Aston Villa ashika Arabia twese tukabona ngo imizi mike ya Rashford arifuza ko yogaruka mu bihe vyiwe rero muzi uvuye muri Manchester ukisanga muri equipe ya Barcelona no kuvuga ngo ni atu ikomeye cyane ku mukinyi ubwa mbere kariyeri yiwe yasa niri kwirarangira noneho niyo Manchester United yogarutse atakibazo c'imvuno mugabo witwa Ben Amorim ntamwifuza Manchester mu gihe Amorim atamwifuza bakaza baramutiza mu tu equipe ubona yuko ataberanye natwo Marcus Rashford afise niveau y'ama equipe makuru nka za Barcelona za Real Madrid kumutiza muri za Aston Villa ejo twamumvise nande yagiye atandukanye unamuzi yisanze muri equipe FC Barcelona ntovuga ngo ni equipe y'indoto ziwe kuko buri gihe narovye novuga ngo ama interview abanyamakuru bamukoresha maze ati uravye ivyo mu bijanye n'umupira w'amaguru ku rwego rw'isenire mu kinyo w'igitangaza buri munsi yishura Cristiano Ronaldo ariko nkaba nkunze kuba mbona iyo umwana yakuza akunda Barcelona ukunda Messi niko bimeze wakuza akunda Madrid akunda Cristiano Ronaldo wakuza akunda Manchester United akunda Cristiano Ronaldo n'abandi ba legend mugabo no muzisanze muri Barcelona yumvisemo yuko hagiye kubicitwa Hollands ubuzima bwe bugiye gusubira kuvuka gushasha mu bijanye n'umupira w'amaguru kuko yisanze muri equipe buri mwaka niyo yobambi bishira kuri pressure yo kurondera ibikombe ariko muzi Manchester izotwara Premier League haciye imyaka ingahe kuva muri 2013 kugera no munsi haciye imyaka 12 izotwara Champions League yari kuva muri 2008 kugera no munsi izotwara Copa ya FA Cup yari izotwara dukombe tugiye dutandukanye yari ubibure mugabo kwisanga muri FC Barcelona zingo niyo tutazotwara Champions League tuzoniganira La Liga ariko kuniganira La Liga bigutuma bizokunda mu gihe uri umukinyi mwiza yakoze umubiri rero muzi Marcus Rashford kwisanga muri FC Barcelona kandi isanga agomba gukora imyimenyerezo atara tangazwa nk'umukinyi wa Barcelona ikibiriraho ndabifata muri we yo kumva ngo arifuza ko ubuzima bwe mu mupira w'amaguru usura kuvuka bukaba bushasha nk'ubwo Marcus Rashford yahoranye tugasura kubona Rashford mushasha tugasura kubona Rashford hamagagwa muri equipe nationale ariko na Barcelona ndibaza ngo bamuzanye ze gukorana n'abandi bataramwerekana kuko nabo nyene bafise potentiel babonye muri no mukinyi bifuza icazoza kubafasha mu mwaka w'inkino ugiye gutangura kuko ugiye kuraba nubwo hariko haravugwa abajambo yuko umugabo witwa Dieter Zansfrick atagiye gunyagazanya ubusatirizi bwiwe hinjiyemo elema deke bikunze igomba kuvugisha umuntu wari we wese ku isi bigoye kuzovuga ngo Marcus Rashford no muryamira akomeye rero uku kuzindukira mu myimenyerezo hamwe n'abandi nibaza yuko nukugomba gukonvenka umumenyereza akamwereka ngo nyamara ivyifuzo canke ivyimviro vyiwawe ubona yuko ntazotangura mu kibuga sivyo
ikigira kabiri no kwiyumvira ngo Marcus Rashford wa kera ndasubiye ndazutse ndagarutse mu buzima ekipe nkuru umumenyereza mukuru azongerera icizere ngasubira n'ubuzima bwanje mu mupira w'amaguru kuko uro mwana nitara yabaye perdi. Landry uyu n'umukinyi novuga ngo aburabuzwa ari muri ekipe ya Manchester abura umwanya wo gukina uhagije ari kumwe n'abamenyereza bagiye baramuhindagurikira ko umwanya ku mwanya muri ekipe ya Manchester United kandi vyagaragara ko ari umukinyi mwiza kandi yotanga umusaruro muri buri ekipe yose yisanze mu. Rashford hari igihe twigeze kuba tumura batuvuga ngo n'imiburiburi ari muri bake inyuma ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo tuvuga ngo we na Neymar bigaragara ko ari bo bagabo bazosigara bayoboye mu kurindira gato ko hari abandi bana bazoza inyuma yabo bazosigara batwaje ababandi kugira ngo turabe tubone ihinduka rye novuga ngo ya era imwe haza iyindi. Rashford numugabo novuga ngo yababaje abantu benshi ku kwisanga muri Manchester yatakaje ubu Manchester bwayo ibutakazanya novuga ngo nakaranga mutima kayo kubakinyi bato bakomeye yagiye ratunga kuva kuri ba Wayne Rooney bari bakomeye. Rashford twara muri abatwavuga ngo n'imiburiburi mu myaka myinshi yari haciye Manchester United subiye kugira umukinyi wo gupresenta Manchester United icarico yavukiye mu mwuka wa Manchester akurira mu mwuka wa Manchester tukaraba twavuga ngo numukinyi azohoraza arepresent ishusho ya Manchester United hahanda abantu bose bariko barayibaza kombe Manchester United Nick acaraza aburabuzwa n'abamenyereza bagiye batandukanye bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye muri equipe nationale atangura gutakaza umwanya nawe haragera igihe atangura kwitakaza icizera avuga ngo eske ko vyanse muri Manchester biza kwemera he gushika ubwo yemeye ntizanye muri equipe yitwa Aston Villa ari nabwo unaye yamukoreye ikintu ciza agerageza ko mugarura mu buryo buri mental yongera mugarura mu buryo buri physical amukora mu mukinyi abona ko n'imiburiburi yindi equipe yoronka hihera yiyumvira gukorana na Marcus Rashford ari naho havuye iciyumviro cyuko Dieter Fleck yo mwinjiza muri swadi yiwe gusumba uko bari guhitamwa abandi bakinyi bagiye batandukanye wanashaka bato mu myaka gusumba Rashford yari kwinjiramo ngaha canke bamwe muri bo bagomba kuba basumvya n'ubwo bushobozi Rashford ariko mumenyereza akavuga ngo hari ikintu mbona yozoduha mu gihe tuzoba twara muteguye ni Rashford uyu munsi kugaragara mu myimenyerezo nabibonye nk'impamvu imwe we ubwi wagomba kwishira kuri pressure agomba kwereka equipe FC Barcelona bati nimwihenze mwanzanye ndumukinyi ngomba kuba muri iyi equipe d'abord abanze guprova ngo eske nje mu bintu nshaka nkunda canke nje kuhaba gusa kubera ko nari narabuzi yonje kwigarurira imitima yabegereye ngaho staff technique ya equipe ya Barcelona abakinyi bari kumwe hajya bamwiyumvemwo bamubone kare mu myimenyerezo batangure bumve ko ari umukinyi bagiye kubana hafi na equipe nabo batangure kumwakira hakiri kare even if kitari bwagera ni equipe yagira garagara ivisi ibibazo bigiye bitandukanye cyane mu bibazo bishingiye ku buryo ikabura ubugigura abakinyi ikabura bamwe n'abandi kugira ngo ishobore kuba yo binziza bakavuga ngo mbega uzutwandikisha nituza inika y'umugabo azwi izina rya Nico Williams byaragaragara ngo 60 bozitanga ariko niba mu garantisa ko boce bamwandikisha kugira ngo abo mukinyi wa equipe ya FC Barcelona ni capable kwitanga gatanga buri kimwe cyose akaba umustar ku rwego yifuza kugera ko ari kumwe na Barcelona ni na equipe bigaragara ngo yabuze witwa Luis Diaz Marulanda muri abyibuka ko Deco directeur sportif yari karapushinga kugira ngo Luis Diaz abari waza ariko mugabo azwi izina rya Dieter Fleck akavuga ngo mbega Marcus Rashford ubwo nitwo kwamvizaje bigaragara ngo Barcelona isanze igomba kwinjiza uwitwa Marcus Rashford bivanye nuko muyijanye n'uburyo ari wo mukinya agomba kuborohera ariko kandi tactique matoroza kuba tuvyinjamo ariko tugaruke kuri ico kintu ubwo ibi bibazo Barcelona yagira camo tukabona transfer zabo ziteba biciye no kubujyo n'ibindi bigiye bitandukanye nibishobora ko ari bimwe mu bintu vyagiye birica mentale bakinyi bagiye batandukanye swat yaba baje kwa Barcelona cyangwa bataje bigatuma bumva ngo reka dutegure Marcus Rashford dès le premier jour agishika kuko yarenza avatse urugendo transfer bayaheze abantu batahure ko ari kuntu medical test zarako test medical zimaze ko ngo mukinyi ameze neza ivyo biba vyaheze bimeze neza cyane mugabo ubu tufate nk'ujye bwo kumutegura mentale kuko bivuga ngo yashitse aramutse abagenzi bo bako equipe bagiye gukina muri equipe ya Barcelona anumviriza umumenyereza mu bijanye n'uburyo sigurira abakinyi ba FC Barcelona bijanye na tactique n'ibindi bigiye bitandukanye uku kugaragara ko mu myimenyerezo azokwerekanwa ku munsi w'ejo tuvuge ko ari façon yo kugira ngo azerekanwe yamaze kwisanta nk'umunyamuryango wa equipe ya Barcelona cyane cyane ko arimo muri equipe
ivugwamo byinshi mu bijanye n'uburyo bigatuma abakinyi bahungabana mu vyibuke na fois passé mu kwezi kwa mbere baja muri Arabia Saoudite ikiganiro umugabo yitwa Rafinha yakoze imbere itangazamakuru cyacanijemo batari bake ariko umugabo azwi izina rya Yohan Laporta aza kwasukamo amazi aravuga ngo tuzokora ikiganiro mbere banditse bamenyesha amakuru nitwava muri Arabia Saoudite tuvuge ko bari uburyo bwo kumwegereza bagenzi yo muri Barcelona no kumenyera ino nzu ari cyo cyo cyatumye bafata ino risk yo kuvuga ngo reka kore yisante yambaye mayo ya Barcelona myimenyerezo mbere yo gukora kimwe tuzomwerekana kugira ngo azerekana umuryango yitwa ko yamaze kwisangamo kuko n'umukinnyi bigaragara ngo nkuko yavuze yapfuye psychologiquement ariko kandi tactiquement yizeye ko agiye kuvuka bushasha. Erega mugabo no muzugiye kuraba Marcus Rashford uno munsi nta muntu novuga ngo agishidikanya ku bushobozi bwiwe ahubwo ico twese twibaza n'ikintu kivuga ngo mbega umwanya uzosura gukundira Marcus Rashford kuba umukinyi twahoze tubona kuko uno munsi turazi ngo iyo amagara yakundiye umugabo witwa Marcus Rashford urabiye sezo Ten Hag yerimina Barcelona muri Europa League umubiri biharuro vy'umugabo witwa Marcus Rashford yari afise muri rya sezo donc iyo vyakunze sezo atagize mu bibazo vy'imvune canke kuba perturbe n'ibindi bigiye bitandukanye statistiques zo ziteye bwo jero no munsi kwa Barcelona ndahabona ikintu kivuga ngo Rashford yahawe umwanya imbere ye vyose kugira ngo akorane n'abandi nubwo bataramwandika canke bataramwerekana imbere y'abakunzi kubera ko Barcelona barazi ico babura ivyo kwandika I don't care Yati jewe byo kunyandikisha n'ibindi ariko biraza hanyuma nta kibazo mfite icizere Barcelona ndaje bisigaye bihere uno muzi Barcelona bafise ikintu kivuga ngo turazi ico tubura muri equipe kandi ico tubura turakibona mu mugabo witwa Marcus Rashford mu gihe Afrika yo mutegura kama mundi mukiko ko no musi niba ariko binavanye na condition equipe yisanze binavanye na condition equipe yisanzemo nivyo mugabo no musi none abantu bazira fenya ko aritse yari mwiza mugabo nta ni Rashford yigeze agira yari umwana w'umunya Brazil akinivyo bintu birimo spectacle nyinshi kwa Leeds gusumba ivyakino no munsi je no muzo Rwanda narabarafinya kwa Barcelona nkumva ndumiwe nibutse rafinya wo kwa Leeds yari umwe mu bakinyi bafise ama spectacle ama decision atari kirenga mugabo no munsi abe mukinya ari decide gusumba kuryohera abantu rero nimba yavuye muri Leeds ari mukinyi mwiza dafise ishusho nk'iya Rashford tukaba tubona no munsi ari umwe mu bantu novuga ngo bari umutima wa equipe FC Barcelona mu mwaka urangiye nzembesha abantu ngo Barcelona iteguye Rashford ntazotanga ibirenze vyarafinye yatanze zona birenza kuko no munsi cambere n'umukinya afise Santobi afise ico kintu citwa dribble uwo mukinisha kuri poste zirenga zibiri zirenga zitatu akagufasha ibigiye bitandukanye wanashaka umukinya gifise imyaka nk'iy'umugabo bitwara Rafinha yaje gushininga afise muri FC Barcelona rero no munsi je ndiko ndaraba bashobora kuba bamubonamwe ikintu kivuga ngo absence ya Lewandowski absence ya Rafinha absence ya Yamal absence ya Olmo hose tuzogukenera reka dutangure gutegurana n'abandi hakiri kare utangure ni no kintu ugiye kuraba liste y'abakinyi Afrika yajanye nabo muri pre-saison yaje kubasiga wa mwana yaramaze meze ariko aravugwa muri Lamas ya Jan Virgil ugiye kuraba ikintu cambere gishobora kuba camutumye asigwa no mugabo bitwa Marcus Rashford biravugwa cyane ko biteze ijambo ridasanzwe ku munsi w'ejo kuri presentation ya Rashford dierekana affection uwo mutima w'urukundo wakumva ngo ngiye kuvuka bushasha muri equipe ya Barcelona ni ikintu navuga ngo kidakwiye kubura ahubwo kiramutse kinabuze nibaza ko muri equipe ya FC Barcelona cyo bari kibazo gikomeye ariko uyu munsi nimba twiteze kubona Marcus Rashford mushasha bitewe naho avuye naho ageze uyu munsi byanse bikunze no mu nzu ya FC Barcelona barabizi ko bagiye kwakira umuntu mushasha kandi umuntu mushasha abwirizwa gutegurwa bitewe naho avuye n'umukinyi asabwa kubanza kuganirizwa kubanza kwereka ko afise ahavuye naho ageze ariko ikindi kintu novuga ngo bagomba guca bahera ko bamwintegra muri Swadi avuye mu minwe directement y'umumenyerezo wo mu Espanyol agiye birumvikana ni Marcus Rashford yamaze kubanobwa ngo agaragara ku kibuga cy'imibezo cya equipe FC Barcelona bataramwerekana ariko nimwe mu bintu bavuga ngo biri mu neguro nziza ku bw'akazoza keza ka equipe FC Barcelona kuri no musore twizera ya Marcus Rashford sai mwejo yamaze kuba igereka twumviza isasa fibu tugaruke turi amakuru agezwe ariko kandi duca tuninjira mu bikomeye cyane kuri tactique rero mbega Rashford agiye kuba akoreshwa gute muri equipe ya FC Barcelona sasa fibu tugaruke ibintu bigenda neza cyane